harabugwita inshuti magara abagenzi kumbe bakugenza muri kumwe bakuvuga neza muvanye nibo bagucoza muri kumwe ngura umuntu mwiza muvanye gato ngura umuntu w'imbwa ashaka kukubona we urimba. Bonjour et bonsoir. Ni Andy Bell kuri micro za Samuel TV. Bon, ndabaramukije mwese aherereye. Nongera ndabifuriza umunsi mwiza, nongera mbwira nabo batazindutse neza kwihangana. Imisi irasa ariko ningana. Bon, uno munsi dufise umutumire. No, nako sino mutu ahubwo ni nawe yaduhaye ikaze. Ni umustar Burundi. Yasike ariko arakora neza kandi cyane. Ni umuntu w'umugabo, abagabo ntibavuga mu izina. Ariko je ndamuzi ni Dijori. Ariko reka nawe atwitondore ni ryambere aje kuri ntuzenya ni ryambere aje kuri ekra ya Samuel TV. DJ. Imeze neza. Imeze bon. Idondore abadukurikirana abakunzi bacu. Peut-être hari batakuzi naho nibaza ko ari bake cyane. Twavuze nitwa Dijori umuririmbyi w'umurundi. Biraza ko bikwiye. Oya amadini. Nahawe n'abavyeyi ni Ndikumana Olivier. Ndikumana Olivier yavukiye he? Nakubwiye ko ari ryambere uje kuri ntuzenya yacu. Fokwe twitondora neza bakakumenya batakuzi. Dari kuba byiza peut-être nzanye karangamuntu soma biri kuri karangamuntu. Navukiye mu Cibitoki ariko nakuriye Bujumbura mu Kanyosha. Sinubatse uracyo umusigatera. Kubera ugira kangaye mu andi umwana wa gatandatu abana wahaswe kumuhereza. Okay, DJ Ori. Kubera iki wahisemo DJ Ori? DJ kubera ko nageze kuba nkora akazi ko DJ. Ariko nyuma asa n'umuntu abihagaritse gatoya. Bisigura ko nabiyevye. Rero iryo jambo DJ nasanze ryarambukiranye iryo zina muri famille surtout n'abantu nyene babona ndabikora. Ibi byaboroheye gufata izina ryanje basanga banyita DJ ndanenge muri musique mukanya akantu peut-être gashobora korohera abantu gufata ça DJ comme nitwa Olivier DJ Amauri. Bon, kudija no kuririmba wasanze kubera ko wavuye mu DJ ukisanga kuririmba. Sinabihevye nabivuze ariko ni ibintu byuzuzanya. Histoire ngarutse nyuma gatoya nuko nagiye mu buririmbyi nuko ndiga ndabandanya kwiga production kuko nari beatmaker beat generalika na instrumental nja kwiga production cyakora n'uburirimbyi. Tubwire imwe muri byo tuba barikorera. Sinashoboye kuzigishira ku mugaragaro. Kubera iki? Urumva byategereje byasaba ko ntegereje urumva kugira ngo reka ndabirimbiremo ndayishyire ku mugaragaro. Ufite izo nakoze nta n'imwe nigeze ndirimbiramo ariko bientôt ndibaza ko bizokunda ko ashaka gukora byitugende bikundira. Okay. Watubwiye ngo watanguye umuziki ryari? Donc wabonye ko ufite iyo mpano yo kuririmba ryari bivuye kuki? Neza na neza byabaye muri 2019 mu ntango za 2019 ariko kare narabibwiye nashobora kuririmba ariko sinabigambye neza. Ndakubaza kenshi turakunze kumva indirimbo uririmba dukuyemwo nka mujya ni igisigaye akenshi umenganizo ni uririmba nigihe bukura iyo ntuze kuririmba ko gukunda kuririmba indirimbo cyane. Kundo nigoro tugize nigoro bagize bamwebwe navuga gute niyo ngerageje kuraba niyo inspiration nyaruka
n'izindi nzoga hari ndafise n'izindi zanditse mbwa atari iz'urukundo bwa as a team yiwanje urumva bavuga nti no irindiye aririmbye bon je ndaririmba hanyuma nka present izo mfise akavuga nti arageze ko dusohora iyi ageze ko dusohora donc uri muri team yitwa gute team ya DJ kugira akenshi uhitamo uwo mukorana umurimbana umwihitiramo canke ubarabira kuki nk'uko ndabivuze ni Fista Team turadesida hamwe ariko je ndaproposa ndifuza ko bakorana nawe bagashira ko canke bakavuga ni no ule mama arindira bazikorane nawe ndaraba arambujitse ndabiki nabakora neza nimba neza bien sûr nkaraba n'ikindi kintu navuga nkoranye na nakabyusha kayo ko ndavize iki uri en couple cyane single boy kuva ryari kubera umenga ndakuzi umenga ndakuzi uri en couple ayo bisindi bon hajya waronze muri couple hajya nyene waronze siyo nkiri voilà ok sinokwinjira mu detail kubera umenga wabimbujije hama nuzenya twarumvise imbere ya solo hariho akana hariya donc bari rufite akana eske solo yoba yaje mbega utinya kumeza kubaza like umenga ni story kirakurikirana ariko hari hageze ko nsohora akana narayisohoye hageze ko nsohora solo narayisohoye ariko ajya amajambo arimwo basi tugirire ntuzenya akapara gatoya kugira tuvugane kuyo tuziya solo iwanje wari umwe nagufata nka kumbe baguhanahana nk'agapira kaho iyo ni imwe mu majambo ari none donc umenga harimo deception ni wewe canke ni wewe nurya nuriya amadeception ni menshi urakoze ndumva uriko uranyikora mais c'est vrai navyemeye nta deception urahura nayo nyinshi voilà arakuririmba okay ori twinjiye gatoya mu muziki ku bwawe umuziki wawutanguye ukora nk'akazi canke gushika nino saha ubona nk'akazi canke uwukora kubera uwukunda ubu n'akazi kandi ndawukunda ariko nkitangura navuga nti umuziki wa mbere nasohoye navuga nti reka nipime ndabe ko nzokunda ko naririmba parce que nari muri studio nariko ndiga production kandi reka nipime ndabikora sinabona niyo bitwe biza kuja ariko pour le moment ndabona ariko kuko novuga ni umwaka wa mbere uheze n'uwa kabiri like nariko ndaraba uko bigenda ndabona iyo bija kuvuga umwaka utangura ibyo ngiye gukora ni ukuvuga ko hariho n'ibindi bishasha ugiye kudoda nyuma ya solo vuba cane birengeranye gishika bon hama uri kuraraba rero ubonye wabwiye ngo karaba bitangura uri kurapima ko ushobora kubikora usanga urabishoboye bikuviramwo akazi no kubikunda niyihe nyungu rero umaze kubona natangura ndabikora mugabo nkabona ko ntari capable yo kubikora nca ndipima ndabikora rero urumva nshaka kubibyaza umusaruro nabigize akazi akarusho inyungu n'akarusho bo inyungu premièrement mba ndyohewe kubona nkora ibintu nkunda kandi n'abantu bakunda ko turabikunda byose icyo ni ikindi urumva merci urakoze nico kubona ngira uvuga gute peut-être ko hari abantu bataryohewe kubona nasohoye solo bari banyiteze ko izindi zirema imitima yabo navuga gute ikintu jewe navuga gute mvugira abandi sinabagushije down canke sinabahemukiye reka ndabivuga uko abakunda DJ Ori mu ndirimbo ziri romantique sinabahemukiye kandi asanzwe ari na romantique sinzi ingene yagize ni en fait ni na ma étape y'ubuzima hari indirimbo naririmbye yitwa Muge
urumva na mayitape n'ibintu umuntu agenda aracamo n'umunsi urashobora kuba uri mu rukundo ni juste ni crende n'abagiriye urashobora kuryoherwa n'umunsi uraryohewe mu rukundo ejo ça peut changer faut kuba uvuga uti ko ndi muri ibi ejo bishobora kuba ni juste nakagoye ndabavuga sinabahemukiye abakunzi baje bakunda kandi romantike so ndashobora kuba indirimbo iri romantike uvuga ati wawu ndi neza kandi batubirava franchement uzoyishuti unegereza voilà uko nyene bimeze hama kubera iki mwahisemo basi izina Soro umenga sinzi mwarikuye kure bon Soro ari umuntu last time na bifesi yarabindanye Soro en fait twafashe ajya n'amajambane hariho Soro hariho ibisoro hariho ibisoro umva hari ijambo rihereza Soro niryo rigaruka kuri amajambane yose bavuze ni no reka dukoresha ibinyoni and then hariho histoire ya Soro kana Soro mu Kirundi voilà tukira abapeti hariho filime twaraba yitwa Soro ntayuzi mwaciye muyihurira ko none na ntuze na byo mutipe ngo mwaciye muyihurira ngo ni ide namuhaye ni ide y'iwanje urumva indirimbo ni rwanje then yaranditse Soro na context byo namuhaye ubundi ariko ntabwo ndanyuka urumva nicyo gituma kanditse Soro amajambane bien sûr nayo ariko Soro ni izina ry'umuntu Soro mwashimye kumwita kubera iki Soro yaranyitse aho bien sûr wumva bica byumvikana sino kare ariko nariko ndakumvisha urumva ukuntu vyagenze iyo byavuye hama rero akandi kabazo wewe ugitangura umuziki warabona ingene uri donc warabona iyo uri wavuze ati warabona kumenga ntantuzera bijya kenshi nibaza ko biterwa nuko abandi baririmbyi bakuru peut-être badashoka batera intege sinzi je uko ndabibona sinzi nk'abo ko babindi abatoya badashoka donc hariho kumenga hari umuntu star tugeze kuganira akiri muto acambwira yuko abastar bakuru usanga kenshi bima amakorabo abandi batoya canke kubatera intege ugasanga bivuyemo kubona kumenga nta ejo bafise boya niko bimeze kandi uri mushasha nyene amweke urabona disons nk'abantu sote baririmba karaoke uririmba karaoke ubusanzwe uri entouré nabo nyene barasohoka muramenyana yacishwa umva mu gihe widesize uti ngira nsora indirimbo akuvuga niho baba bari musanzwe umenyeranye barakwereka mu muziki ariko uri mushasha nyene korabo vraiment barazimana n'ibyo biriho mugabo DJ ori suko mwabyumvise DJ ori arahari ku bwanyu uzomutumbera ngira peut-être ko urabona ko atacu bahatora kuri jewe canke ntarabaye star ivyo ni mubivuze ko je ndazi yuko wokiyatora na kinini okay hari ibintu benshi bakora na zitanga ariko haba ama exigence maremare rero urumva bica bigorana kandi biragorana burya kuja mu ishambo utazi ariko urabona nawe yuko bituma umuziki ndundi kenshi uguma hariho abibaza ko umuziki uhagaze kuri ibyo ni ibintu bimwe babyibaza ariko ni byiza ko twokora umuziki tuvuge tuti reka nshire kwaka si jewe nzoheraheza ni byiza ko uvuga uti reka ndaba ko nshizeko nitwigungireko urabona we nimba ushizeko itafari rimwe wibuke ko ejo bishobora gushika nk'ubuhari tegura bana ku neza iwawe jewe jenyine no ni neza y'igihugu reka nshire kwaka undi adushira je ndashobora no musi nkavuga nti no ndaretse kuririmba ariko bisigura ko nzamvuye umuziki du beatmaker ushobora kuba producteur ushobora kuba DJ juste je vais partout kandi franchement nzogumaho nk'umuntu ubaza ko DJ wagira ngo umuziki w'uburundi cyane kishobora natwebwe twogufata twavugiza sindiko ndavuga voilà bon wewe ugitangura
nimba atari ibanga hariho uwo aba yarigeze kuguca intege umwe n'ubu baranje n'ubu ngeze kuri step ndi ko baranje bon cyo gushaka ukora si cyo ushatse ariko nibaze yuko mu rugo atangorane muhira aho n'amahoro menshi hanyuma ikindi nacyo inyuma impande y'umuziki usanzwe ukora usanzwe ukora iki nkora muri resitora ndashobora guteka ndashobora gusaba ndashobora kuba umujura urazi guteka ndababaye kuba natatetse kugira ngo ndabirabe tumutwengere hamwe yego oya cyane ndabatangaza sinibaza ikintu cyo guteka nyarwanda deje niko kazi nkora kandi ku munsi yaza abakiriya ibya plan za DJ ntibikuvuruga cyane wifatanya birakorohera aho rero ubwira hariho abantu abasitari usanga bishyira mu muziki rwose ni nk'igiko babwira kuko bashobora kuja mu muziki ugaca umenga sinzi umuziki wakubeshaho utakindi ukora bashobora kubeshaho mugabo si amahirwe menshi uburundi si amahirwe menshi kuko hariho nk'abantu benshi usanga abasitari baja muri muziki bavuga ngo nzoronka amakonsere yiwe ari hehe nyine kubera ko inonata amakonsere hariho covid hariho ndabifatanya ishobora mais c'est la réalité niko bimeze none hari ibiteramo bikiba mu Burundi covid icyo ni ikintu cya mbere hariho n'ibindi peut-être ntavutse rero aratubwiye yuko abangikanije bien sûr umuziki kandi biramworohera arabishobora niyihe mpanuro rero wobwira abaririmbyi juste kubwira bafatane mu nda ndibaza ahanini mwebwe ubwanyu mudatanguye kwifatana mu nda bimwe bivuga ngo umuziki mutera imbere peut-être entre vous muri en général abaririmbyi b'abarundi bose barazi ko bitewe no gufatana mu nda ko turiko turwanira muri vide ubishaka nzofatane mu nda n'ubundi utabishaka none nyene iyo ngwano niyo umuntu adatahura en fait ni juste une question ni ukuvuga bino vuga ngo umuntu ni vya bindi ikintu biva ko kubona kumenga ni jewe nzotegereza gushikana no ni jewe nzotegereza kubikora meno nk'umuntu yavuga ni jewe ndi umuproducteur c'est bien umuririmbyi nzoca nigira promotion cyangwa umu journaliste ndani cyo nyimvuga gute en fait nikorera video ibintu byose hariho akantu nza gusanga gapfa kuko nimba ndirimba je hariho point nshobora kandi uzoraye n'abafana b'ugese ushobora kubabwira bose urashobora kuririmba mu bafana biwanje akazamo abakunda indirimbo yiwawe niko nyene bimeze dukompletanye nyine buriya rimwe niwe wiyandikira canke ego zose indirimbo zose oya ndabajije ariko uwo nyandikira indirimbo mvira ameze neza nshoboza aho ndayiririmba bisaba kuko ushobora gusanga ndiko ndaja kuri imwe ugasanga ngumye hahandi ndiko ugasanga birambiye abantu hariho umuntu ushobora kumva indirimbo ya mbere kumva nico kimwe n'iya kabiri n'iya gatatu ni ukuvuga source yiwe ni imwe burya umuziki urahera ibibazo baguhera cyangwa umuntu arasaza umuziki urahera bashika mayide urabona nk'ubu je ko nandika uzorabe nimba hari ikintu hariho n'ikintu conclusion maze kubona uzorabe umuntu agitangura umuziki aba yandika ibintu bikaze cyane ni kwa kwijajara petero so kwijajara irahera arashobora kwijajara akavuga ati iyo nandika yose baraza kuyikuma nk'ubu nk'umuntu yo gwisomera akubwira ati wandike imiziki itanu bibaza ko c'est facile uza gusanga muri itanu ibiri shaka wala uza gusanga ibiri isa ntihaze kubura akantu karimo gasa n'akandi kubera ko ufite umuntu birahera nuko nyene bimeze bon mukugira ntegene mukuraba
byari ushima igikoko ukavuga ati twokorana numve ko nanjye ikurikira ya yindi wavuga nzoza yego azoba ari wenyine nawe numvise ndaje franchement ntumwigurire ariko ndarondera umuntu nkawe bazobije ariko ntiwanyishuye ubwira numvirize ko mfise ayo mantu uzenye barabira ko ndaho umuntu ameze nkawe ariko uwo muri soro peut-être ntiyameze nka jewe cyangwa uwo mukanda yarameze gutya bon premièrement nuko umuntu aba ari capable yo gukora iyo role isoro zona arigoye ndarondetse nkavuga indirimbo n'ibindi ntaraba nkavuga isuku umuntu azoba asa n'indirimbo ntibihora bishika bikakuzemba gusa naho usanga uriko biragorana nka histoire ya indirimbo munyana kubona nayisohoye video riri niko umuntu nari nifuza kuja muri video bizakunze gutwumvikana kandi ari ukuja mbegisize umusore wamubwiye ku munota wa nyuma oya twaravuganye and then ibyo twavuganye yabyemeye atabyemeye mu nyuma rero aza kubona umenganyi bikeya kandi aza yapfuma nabimbwira basinkara kuko niyanga kuko nagiye kumenya kare voilà ageze ibintu byose twakoze tushaka kenshi umurondera turamubona tukora video release hanyuma rero ikibazo gisa n'icyanyuma ko ari amasage ni igiki ukunda cyane ni igiki ukunda mu buzima busanzwe ubuzima busanzwe ndakunda umuziki ijambo kinange ikintu nanka banka ubujaji muge kandi mugesha umenga harimo ibintu by'ubujaji hari abugwita inshuti magara abagenzi kumbe bakugenza muri kumwe bakuvuga neza muvanye nibo bagucoza muri kumwe ngura umuntu mwiza muvanye gato ngura umuntu w'imbwa ashaka kukubona we urimba so nta muntu mwari mwashwanye gato gawe wewe nzotinda menye ni inspiration nagize kuko nta muntu twari okay hanyuma ori yaratanguye arinjira mu muziki ubu agejeje kure kandi byoma arikaduga neza ni igiki rero wosaba cyane ni igiki hamwe uvuze ati mbonye umuntu asaba pe agishoboye ikintu kimusaba kugira umutwe wanjye n'uburyo ikintu nasaba no kushigikira ni byose amanirwe kuko umuntu ashobora kuguha uburyo ndashaka abantu bamfate mu mugongo mu buryo kugira ngo bashobore gushikana ibikorwa byanjye sinzi ndatanga ibintu bije muri video ibyo kintu cyane nasaba hanyuma asaba n'abarinzi bagenzi banjye ko birakwiye ko tujyana kuko nimba DJ uriya asohoye umuziki w'Uburundi n'abandi bazokumvikana bazobona uko bimeze. Okay, Monsieur Soro. Wakoze. Last time nabagenda no kuba umuzita Soro. Nuruka mbere twakwise Munyana hamakana umuntu. Twa Munyana gutenda umuntu ngabo. Wari Papa Munyana. Oya ni mubire kigiye byo kunyitindiri kwa Marina. None uri muri Soro, uri muri Soro. None ko mutanyisa kandi. Oya, So fine, nani so fine ko mutanyisa so fine. Eko butukwite Soro. Kubera none ninarimbira aho gitukura aho. Imwe nzojamwe muri ntuza muri kuko. Oya hari muzocamwe gitugorotsi yaka. Gute wembega urakunda? None nk'ubu noririmba. Noririmba nk'izina ry'umuririmbyi. Ntabwo dushaka
nk'ubu norimba Bernazi uzoca muyita ngo Monsieur Bernazi cyangwa umugabo wa Bernazi natwe tuzorirondera kandi tuzorironka wowe gusa uramuririmba uzobibona ariko muri kumenya rutuma tugaruka wowe utaririmba cyangwa nabyo nico n'abaririmba ijara bijya abandi biharaje kuririmba wowe bita wapi ntabwo ndaririmba nta n'ibyo nzoririmba ibyo ndakiki kandi shani bigeze tubwira nawe usenga natwe bafite baremera ntacyo bitwaye izi ndirimbo je ndirimba n'ifite isoni burya tureke kuza turatungura tukaba ajya amajambo mvuga none abandi ntibayavuga kandi nayo ikirundi nawe ubwira bashike ku mamariage usanga bakoresha iby'amajambo ndagukunda ndifuza ko mama wowe umukazana wa mama nabyo amajambo nyine usanga bakoresha umwanya usa n'utujaye ori merci beaucoup wakoze cyane twakira sinzi ko ari akajambo kawe ndabashimire cyane kuri kano kanya mama saba bariko barakurikirana kino kiganiro bashobora kugipartaja bagire subscribe kuri channel yanyu na channel ya DJ Oli dufashanye dufatane mu mugongo mubavuga ya bon bakunzi bacu bakunzi ba Oli turabashimiye cyane mwe mwabanye natwe peut-être ko vuba cyane dusubira guhura turi kumwe n'uyu mu star w'umurundi kuko mwumvise ko inyuma hariyo byinshi kandi byiza naje nzoba ndimo so merci beaucoup ntimwibagire kugira subscribe kandi mugire partage ahashoboka hose dufatane mu mugongo dutezanye imbere ciao